ubwiza bw'Imana bukubira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. Bwana sifiwe sana. Uyu munsi rero nshaka kubandanya gatoya maze uku kwezi kose kwa mbere guhera kuri bonane gushika kuri no munsi kuri no saha turiko turashiraho urufatiro rw'iri jambo Imana yaduhaye muri no mwaka rijaye no kurondera ubwami bw'Imana ubwa mbere na mbere. Uburyo turiko turiga muri iri jambo turiko turiga ahaniniya insobanuro y'ukurondera ubwami bw'Imana ni yihe, ni gute ndondera ubwami bw'Imana canke maze kurondera ubwami bw'Imana dusanga principe z'ubwo bwami ari izihe, nibihe bigenga ubwo bwami, nibihe bigize ubwo bwami. Tuza gufata ivyimviro no kwakira information Imana iduha kubijanye n'ubwami bwayo. Uyu mwaka ndizera kuzorangira abantu benshi bagira ka conclusion bati niho vyapfiriye, kandi ndumva yuko bitoroshe kuzana cane. Uravyumva aho amajambo yose turiko turigako murumva yuko ari makeya ahagaze cane kuri wewe n'utuntu twawe n'utuafere twawe. Murumva ko iri jambo ryose riguma ritujana. Uravyumva kuca Imana d'abord iri, kuko kugira ngo utahure aho ugomba gutahura uhasanze. Yesu ashimwe cyane. Ugatahura ingene yiyumvira n'ivyo ashaka. Muri iri jambo tumazemo iminsi tutahura ibijanye na ownership canke dutahura ingene Imana ariyo propriétaire w'ikintu cose. Ni jambo ndabizi ku buzima bw'abantu bamwe rirabanyiganyiza, kuko na hantu wumva umenga uri urambugwa ivyawe byose biriko bivuga kuriwe nkuko umenga wewe ntiwe exista. Ariko kugira ngo wewe ngutangure ku exista utegeza kubanza ku disparaître. Utegeza kubanza gusobanukirwa yuko wewe nturiho n'ivyawe sivyo bikonta, kugira ngo ntihabeho ya competition canke kwitiranya ivyawe n'ivyayo. Hama ico akugira nico akurekuriye nico kikugira. Haleluya. Abo twize muri indwi twaravyaguye ko gatoya, ariko reka mbandanirize kuri uyu murongo w'aba bantu batatu bibiri tubarira. Abantu batatu bibiri tubarira n'abantu Bibiliya Yesu yaravuze ngo n'abantu sebuja agira afata urugendo rurerure yafise ivyo yabasigiye italanto. Iyi ni inkuru benshi muzi, ariko ndagomba gukoresha inkuru muzi aho kumbure ndashaka kuyivuga uko utayizi kugira ngo dukuremo icigwa. Aba bantu batatu uravyumva ngize resume mbere yuko dusoma. Yesu yabasigiye bose italanto, agira genda aravuga ati umugabo yasigiye abakozi biwe, barabiwe already, ntibari abanyamahanga, bari abakozi biwe. Muri iri jambo abakozi biwe mugomba kumvamo encore une fois yuko nabiwe. Uravyumva ni propriétaire, ni wenyene bo mugomba kumvamo ownership n'abakozi biwe. Agiye ngo mu rugendo rwa kure ruzoteba abasigira italanto. Bamwe uravyumva umwe wa mbere amusigira 5, wa kabiri amusigira 2 canke 3, wa kabiri amusigira 2, uwundi umwe amusigira 1. Arazibasigira kugira ngo bazikoreshe. Ariko kandi Bibiliya itwereka yuko aba bakozi yasigiye italanto uburyo bazikoresheje buratandukanye. Ariko kandi ico bitwereka kandi tugomba kwiga ko muri iyi nkuru y'aba bakozi batatu sebuja yasigiye akafata urugendo rwa kure, Yesu yagomba gutanga igicapo yigisha abantu, agomba kutwereka kigicapo yishushanya akoresha umugani kugira ngo yiyerekane yuko nk'Imana yaragiye asigira ishengero ingabire, kandi amaze kudusigira ingabire agasigira bamwizeye ibikoresho. Haleluya. Azogaruka gutora ishengero, azogaruka mu gihe cagenywe siko, ariko kandi azoza kuraba ivyo yadusigiye. Urashobora kudusomera muri Matayo 25 umurongo wa 14 kugeza ku murongo wa 30. Bizoba nk'ivyo umuntu agira agende mu mahanga, ahamagara abantu biwe abasigarana ivyo atunze. Umwe amuha italanto 5, uwundi 2, uwundi 1, uko umuntu wese ashobora aja mu mahanga. Uwo mwanya uwahawe 5 aragenda arazicuruza, yungukamwo izindi talanto 5. N'uwa 2 abigenza atyo, yungukamwo izindi 2. Ariko uwahawe 1 arigira,
yimba mu kuzimu ahisha amahera ya shebuja. Hashize igihe kirekire shebuja wabo bantu aragaruka asuzuma ivyo yabasigaranye. Uwari yahawe itarano zitanu araza azana itarano zindi zitanu, ati mugenzi, wari wasigaranye itarano zitanu, nungusemwo izindi itarano zitanu. Shebuja aramubwira ati, wagize neza muntu wanje mwiza wo kwizigirwa, wizigiwe kuri bike nzoguha kugaba vyinshi, injira mu munezero wanje. Haza uwari yahawe itarano zibiri, ati mugenzi, wari wasigaranye itarano zibiri, nungusemwo izindi itarano zibiri. Shebuja aramubwira ati, wagize neza muntu wanje mwiza wo kwizigirwa, wizigiwe kuri bike nzoguha kugaba vyinshi, injira mu munezero wa shobuja. Kandi uwahawe itarano imwe, ati mugenzi, nari nkuzi kuri umuntu w'ingare, wimbura ivyo utarimye, ukumakuma ivyo utasanzaje. Ndatinya ndagenda misha itarano yawe mu kuzimu, ngibi vyawe. Shebuja aramwishura ati, wa muntu wanje mubiwe, wakinebwewe, waruzi ko nimbura ivyo ntarimye, nkokumakuma ivyo ntasanzaje. Nuko rero warukwiye kujana amahera yanje mu bayacuruza, nanje nagaruka nkaronka ayanje n'inyungu yayo. Nuko ni mu mwake itaranto, muyihe uwufise itarano 10, kuko uwufise wese azohabwa asesekarizwe, ariko uwudafise azokwakwa n'ico yari afise. N'uyo muntu wanje w'imburakimazi ni mumute hanze mu mwiza, niho hazoba amarira no kuryanya insya z'amenyo. Amen. Mana ishimwe cyane. Iyi nkuru, iki kintu itubarira ku bijyanye n'aba bantu bahawe rero izi taranto. Nagerageje kugira gatoya mu minsi yahera ubushakashatsi ndiko ndategura message y'i dimanche. Izi taranto aba bantu yahaye uno munsi ushize mu gaciro k'amafaranga y'iki gihe, aba bantu ku mataranto Imana yabahaye ushize mu gaciro k'iki gihe, itaranto imwe ifise valeur mu madolari ya 1,400,000, umuriyoni umwe n'ibihumbi amajana ane by'amadolari. Birumvikana ko uwo yahaye itaranto zitanu yamuhaye amadolari menshi, ayo mafaranga ucuyagwiza n'incuro zitanu. Uwo yahaye zibiri ayo mafaranga ukayagwiza n'incuro zibiri. Ariko n'uyu yahaye itaranto imwe, birumvikana ko amafaranga yamuhaye ntiyari makeya. Aha anya Yesu atwigisha kuri kino kintu kugira ngo atwereke yuko umumo wese ngaha muri twebwe Imana aramuhaye ingabire. Imana niyo nyene ivyo dufise vyose. Iyo mvuze ingabire, kenshi duca tubona abafise ingabire ziri athletique, abazi kwirukanka, abashobora kugira sport, abafise creativity mu vyimviro vyabo. Ariko izi ngabire Bibiliya ivuga canke italant canke ingabire Imana yahaye umuntu wese ngaha muri mwebwe, sukuba uri for muri physique canke muri chimie canke ukaba gusa uri umuntu afise ubushobozi bwo guhinyanyura ibintu mu mwanya mutoya gusa. Ariko iyo tuvuze ku bijanye n'ivyo Imana yaduhaye, turavyongeramwo ivyo twize hagati muri ino ndwi, yaba umwanya, yaba ubushobozi dufise. Hari abantu bafise ubukerebutsi, hari abantu bafise ibindi bintu bashobora, ariko kandi mu byo n'ubutunzi Imana yaduhaye hariho imigenderanire, hari amahorelation, hariho imiryango yacu n'ubutunzi Imana yaduhaye. Uravyumva, responsabilité zitandukanye dufise mu buzi, zose ni nk'ingabire Imana yaraduhaye, kuko n'ahantu Imana iduha ko exercer influence cyangwa kugira ico dukoze, ariko dutahura yuko, uravyumva, nyene kumpositiona mu kintu cyo cyose ca leadership canke c'uburongozi canke cyo gufata ingingo canke cyo gute ni Imana. Ujya yakunomye si ubona gusa, ariko hirya yo wakunomye urabona ni Imana iguhaye opportunity. Ibi byose rero ni ibintu Imana yaduhaye. Aba bantu batatu, uyu mugabo amaze kugenda agafata urugendo rwa kure, Bibiliya ivuga ngo uwa mbere yaciye afata iyo talent canke izo mpano ahawe canke ingabire, atangura kuzikoresha, arazishira mu gaciro. Igihe sebuja yagera kugaruka, yagarutse kuri ba bantu, arabasaba rapport, aravuga ati nimumbwire ico mwakoresheje ivyo nabahaye. Ikinya ndagomba ngo kibafashe gutahura no munsi muri kino gitondo yuko mwese uko muri ngaha Imana irafise ibintu yashize mu buzima bwanyu. Umuntu wese ari ngaha arafise ikintu Imana yamuhaye, kimwe ni kavukire,
ikindi waracizigishijwe n'ubuzima na experience, ikindi waracize mu ishuri, ariko hari ikintu ufise kigutandukanya n'abandi kandi ciza kikugira mwiza. Isi tubayemwo igerageza kumvisha umuntu wese, isi tubayemwo igerageza gushiraho comparaison, ugasanga ubayeho wikengera kubera kumbure wakuze hari ibintu bikugora, kumbure wakuze mu mashuri bitagenda neza, canke wakuze hari ubugabo ufise mu muryango, abantu bagakura bakubwira amadefo yawe. Iyo wakuze wumva ukudashobora kwawe birakonona, ugashika ahantu wewe ubaho wigereranya n'abandi, ukabona yuko abandi bafise ibindi bintu byiza wowe udafise. Ku buryo no munsi muri kino gitondo ndiko ndabavugisha hari abantu bikengera cane, uravyumva bifata uko bitari, uravyumva bibona nabi, bifatiye n'ukungene parcours y'ubuzima bwabo atakintu na kimwe cigeze kibavaloriza ngo kibereka agaciro bafise. Bene abo bantu kenshi biragora kubafasha, kuko niyo uri kuramufashisha ijambo ry'Imana biramugora ko yakira ijambo ry'Imana ngo arisubirize ikinyoma yahawe n'ubuzima yaciyemo. Ku buryo niyo Imana iriko iraguhamagara uri bene uwo muntu uranigana nayo cane. Nico gituma tubona abantu benshi bafise complexe ya inferiority Imana yahamagaye muri Bibiliya. Igihe Imana yahamagara Mose canke igahamagara Gideyoni, abona abantu babiri ba mbere batwereka ingwana Imana yagize kugira ngo ibemeze ko ishobora kubahamagara, kuko barikengera cane. Tugomba kubera amaso ikibazo cyo kwikengera, tukagifata vraiment nk'igikoresho ca Satani cakoze mu buzima bwawe, kandi utagikwiriye muri uno mwaka wa 2021 kwemera yuko kigenga ubuzima bwawe, kuko carakwishe kigushira ahantu mu mfuruga, kikugira umuntu wiyita nyarucari, wiyita umuntu muto, wiyita umuntu adafise agaciro, ukibona gutyo kandi ukifata gutyo, hama bikagora ko wakira icimviro c'ubwami bw'Imana kikubwira ko Imana yagutungishije, kuko atakintu na kimwe co mu buzima cigeze kikwereka ko uri uw'agaciro. Bikanakugora kugaruka muri wewe kugira ngo utangure kwa appreciate ivyo ufise kumbura abandi badafise, ariko bikugira umuntu yiharije adasanzwe w'igitangaza yaremwe n'Imana mu buryo budasanzwe. Haleluya. Imana Bibiliya ivuga ngo itanga ingabire uko ishaka. Bamwe yabagize kubika, abandi bagira kubiki. Nta numwe Imana idafise ico yahaye. Urashobora kuba ukunda ingabire ya Claver, ugakunda ingabire ya Annick, ugakunda ingabire ya Jean, ariko ndagomba kukubwira ngo naho uyikunda Imana ikabitayiguhaye, iyo yaguhaye ugomba kuyiryohererwa, kuko ntibihagaze kuri preference dufise ku ngabire, ariko bihagaze ku waduhaye aduha uko ashaka. Ahubwo gutakaza umwanya wikompara n'abandi canke wikomplexa par rapport ingabire z'abandi, ukwiye guhaguruka ugakoresha igikoresho Imana yaguhaye kugira ngo ukigwize, kuko Imana yagishize mu buzima bwawe, ibona ari cikwiriye kuguha, ibona ari co kizojana n'ubuzima bwawe, kandi igomba kugukoresha ifatiye kuri iyo ngabire. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Rero uwa mbere yaragwije ingabire, uwa kabiri aragwiza italanto. Bibiliya itubwira ngo abantu bose izo multiplier, uravyumva par deux ivyo Imana yabahaye. Uwa zitanu uyu mugabo agarutse sebuja asanga umukozi kuri zitanu yazigwijijemwo kabiri zicika 10, uwa kabiri asanga afise 4, uravyumva. Hama ashitse ku wa mbere, uwa mbere aramubarira ati vraiment jewe amafaranga yawe ntayo nariye, jewe ivyo wampaye ntaco nabikoresheje, nariyumviriye ndavuga nisha databuja n'umuntu w'igikoko yimbura ivyo atarimye. Niko yamuhaye raporo, yimbura aho atateye, arondera ivyo atagwije, ati maze kwibuka ingene umeze mukavuga ngo uragiye mu rugendo ngo ntuzijya ruzogaruka, amplisi ntuzijya ruzogaruka. Sha je naciye mfata ingabire yanje ngena narisha munsi y'matera 1,400,000 ndabika ngaya nta nayavuyemwo yose ngaya. Uyu muntu niwe jewe uno munsi muri kino gitondo ngira mpagarare ko cane. Uyu muntu mu giharuro ciwe yaravuze ati databuja arakara, databuja ari exigeant, databuja adufise ko ama attente, afise ivyo twitezeko, ko yiteze ko tugwiza ivyo yaduhaye.
hama je nkaba mparurira muri risque yuko bishoboka ko ntabigwiza. Reka basi ndabibike niyagaruka nzomuhutwiwe, ariko ntaca azosanga nongereje kuvyo, kandi ntaca azosanga natakaje hako jewe binkwegera. Kumbura akabona abandi birukanka babiri icuya, akaraba Kraveri, akaraba Jean Paul, akabona ati sha bajya bagabo kwe nibaze cyo bareko barakora, muriko murakora abagabo, abandi batega turiko turakora ibintu bibashusha, ariko mwe murarinda kwe. Hariho abakristo iyo muganiriye akubwira amajambo nkaya, akavuga ngo pastor je vraiment je narakijijwe kandi ndakunda Imana, ariko je ibintu byo kwinjira mu bikorwa canke ibintu byo gukora Imana nimubimbwire. Bajya bakorera Imana bazobazwa byinshi. Bajya bagenda imbere y'abandi bagahagarara bakagira gute agashana none gashanga aje je ngena hagarara imbere y'abantu, ejo bakansanga ndi muri ibi nibi gashana reka ashare nibagire jewe nzokwibera uw'inyuma, nzokwibera umukristo w'inyuma, abakristo w'inyuma nzokwibera umukristo w'inyuma, nzokwibera mutoya. Uravyumva, sishaka kuduga hejuru ngo hamanze kumara amazi Imana. Eka waraba bariko baritanga bagwiza bakoresha ico Imana yabahaye, ukabona umenga bari muri risque. Kavuga uti jewe oya, ndagomba kubwira umunsi muri kino gitondo ngo womeze nk'uyu mutipe yaravuze ngo jewe niyagaruka nzomusubiza utwiwe, hako binkwegera nzomusubiza utwiwe. Sebuja nawe Bibiliya uko itubarira uravyumva, sebuja arashitse arabasavye raporo, uko abasaba raporo akavuga ngo ugize neza wa mukozi mwiza w'umwizigirwa we, icara uruhuka ibikorwa vyawe. Abwiye wa wundi wa zitanu yagwijije, aramufelicite, amuhaye hopo, amwicaritse ahantu heza, aramufelicite, aramuga ati naguhaye 5 umpaye 10, urakwiriye akaruhuko, icara wa mukozi mwiza we. Nuwa kabiri aramubwira ati je wampaye 2, ndagwana hama igihe kimwe baraduza amataxe muri secteur nari nashizemo amafaranga, badugije amataxe biva kuri 15% bija kuri 28%, hama marge yanje ciragabanuka, pouvoir d'achat ni ntoya, sinashobora kugira marge nini ya kuri benefice yanje, rero canisanga ofete ndiko nkorera taxe. Uravyumva, haraza intwaro nshasha bavuga ngo bagira bagabanya amataxe, ariko biragorana, barabiprojecta kure, uje mu gihe hariho reforme ariko itarafata yo guhindura. Uravyumva, amakori kuri iyi secteur, ariko naragerageje, wampaye 2 mfise 4, akira. Aramuraba aramubwira ngo wakoze neza, wakoze bigoye, wakoze bikomeye, wakoze hari crise, wakoze hari amashangement menshi ariko arafata ikibanza, wakoze neza mukozi wanje, injira uruhuke ibikorwa vyawe vyiza, wa mukozi bwiza we, urindire. Haleluya, kuko ngiye kuguhemba, ngiye kugushimira. Acaraza rero kuwa gatatu wa mugangi, vuga uti mugangi. Kaje umutipe namuvuga mwe muze muribona benshi mwirabe muyu mutipe vraiment. Vuga uti rero mugangi. Ashitse kuri umuganga bati none weho nawe we mparaporo yawe. Mutipe aramuga ati baja nta bwenge bafise. Aragiye ngaho ariruka. Jera arakuravye. Ndibuka wa Musa amatwi wadukweze, nibuka ingene wadufunze, nibuka ingene uri koko, nibuka ingene wa Musa na Keredo wamukweza amatwi. Uravyumva umubaza ibintu atagize gute, ndavyiyumvira byose, ndabicija nino, ndavyihweza. Ya emwe candabika ngaya nkaba narakoze ko hakaba hari congeye canke cavuye ko yashugira ico ushaka, ariko ayawakiye. Aramubwira ngo wa mukozi wimbura kimazi, ndagomba koresha terme yakoresheje mu Gifaransa, yamubwiye ngo serviteur méchant et paresseux. Mu Kirundi bavuze ngo méchant ni gute mu Kirundi? wa muntu wanje mubi, wa muntu mwumve aka kajambo gasoma office. Wa muntu wanje mubi we, umviriza umuntu wande, wa muntu wanje, vuga uti wanje no wande, uwo muntu no wande no wadatabuje. Yesu ashimwe, haleluya. Wa muntu wanje mubi. Uyu munsi muri kino gitondo agomba kuvugisha abantu b'Imana babi.
kandi erezuma ko Yesu yabaye clair. Aba bantu muri qualificatif nyinshi dushobora kubaha, Yesu yabise méchant et paresseux, babi mu Kirundi binebwe, babanebwe. Mu bwami bw'Imana ugomba gutahura ikicimviro, ugomba gutahura iyi principe. Mu bwami bw'Imana, mu vy'Imana yaduhaye, ico Imana yiteze nuko ico yampaye kiba develope, kigwira. Mari mubizi ico twita statiko canke ico twita ibintu biraho bitavansa bidasubira inyuma, mu bwami bw'Imana ni perte, mu bwami bw'Imana n'ubuhombe. Imana nikunda ibintu bigumuko, Imana nikunda ibintu bitavansa, kuko muri principe isanzwe y'ubwami bw'Imana ikintu kitariko kiravansa kiriko kirasubira inyuma. Iyo ibintu wabigumije hahandi ntiwibaze ko ivyo bihimbara Imana, naho ego bitatakaye, ariko kubona wabigumije hahandi ataciyongereyeko aba ari perte ku bwami bw'Imana, kuko ubwami bw'Imana Imana iba yiteze yuko haka ibintu bihagarara, Imana iba yiteze yuko ibintu bikura, ibintu vyidevelopa, habaho croissance. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Usomye kuri uyu murongo, Yesu arababajwe n'uyu muntu cyane. Haleluya. Kuko uyu muntu mu bwami bw'Imana ntiyabaye productif. Uyu mwaka ndabipfurije ngo mu bwami bw'Imana mube abantu bari productif. Ubwami bw'Imana bubabone bubaharure nk'abantu bagwira, nk'abantu bashika ku nyungu, nk'abantu bashika ku iterambere. Si vyiza kandi ntibibereye yuko imyaka ku myaka wisanga mu vy'Imana yatekeje ubuzima bwawe bitariko biragenda vyidevelopa. Abo twari kumwe mu ndwi iheze, muri indwi tuvuyemo, narababwiye ingene usanga bibabaje kubona ingene muri eglise ushobora gusanga twebwe abanyafrika Imana yatugiriye ubuntu, iterambere riko riraduserva, rikaduha kugira access ku maresources menshi, ku bintu byinshi bishobora kudufasha. Igihe twakuze tudafise ama bibliothèque, igihe twakuze tudafise access ku ma université meza canke ku ma information akomeye y'ubuzima yo duteza imbere canke yo tudevelopa, ugasanga uno munsi ya internet ico tuyikoresha no gushira ko ama statut, no kuraba ama statut y'abandi, nayo guposta, nayo kuraba ama blague, nayo kuraba humour gusa, nayo niyo gukoresha ku bintu just bitwantretena, ibintu bituryohera, ariko ugasanga ntidukoresha izo uti dufise uno munsi ziriko ziraza, ariko twoshobora gukoresha kugira ngo tube equipe twidevelope. Aho ushobora kubusanga uri kuri ikindi kintu, uri kuri informa ku kintu ukunda guteka, ukaja muri YouTube ukiga guteka, ukiga amapla, uravyumva, ukunda ikintu ukagenda kwigika, ukundika ukagira gute, n'ivyo utagiriwe ubuntu mu buzima busanzwe kubera kutagira amafaranga, ariko waragikunda ukagenda ugasanga uri kuri iyi inform ukiga. Hari ama article, hari ibintu byinshi byo gukonsoma bidufasha kwidevelopa mu byo dukunda no mu byo twahamagariwe no mu byo twiyumvamo, ariko tutaronsa ababiduteguramo canke ababitwigishamo. Ivyo byose ni ibintu dufitiye access, ariko kugira ngo niyubake mu buzima biransaba umwanya. Igihe umwanya wanje nta upanze ngo ndawuvane mu kuwukoresha ibintu vyo kwisamaza no kuyerera gusa mu vyimviro, nka decida ngo umwanya wanje ugomba kuza mu bintu bikontribute mu kunyekipa no kunyigisha no mu kunkuza, uzosanga wa mwanya watakaye n'ivyo Imana ishira ata disposition ataco vyakoze. Hama niyagaruka akakubaza ngo wakoresheje ingabire yawe gute, uzomubwira ngo mwami narabuze ubinyigisha. Ariko c'est faux. Ariko kuko tutikonsidera nk'abantu bariko bakorera mu mwanya uri limite, Imana izodusaba rapport, hazobaho audit, hazobaho kubazwa ingene twakoresheje umwanya Imana yaduhaye, ingabire Imana yaduhaye. Uravyumva, birashoboka ko excuse ufise uyu munsi zimeze nk'iz'uyu mukozi wa gatatu, birashoboka ko izo excuse ni wazizana imbere y'Imana zitazogira validité, zitazotena, zitazoba justifiable. Mukoresha iki internet? Mbarize umushana ukoresha iki internet? Nta kintu nibaza na kimwe ukeneye kongeramo ubumenyi kitari disponible kuri internet, nta na kimwe. Ariko woraba YouTube, ukaraba marimari canke ukaraba ikindi kintu canke ugahereza ubuzima bwawe muri Netflix.
ariko atana 30 minutes par semaine wo consacre kwiyinforma ku kintu kikubaka, kikurema, kiguteza ubwenge, kiguteza imbere, kigufasha gutahura domaine urimo. N'ubuzi babahaye ku kazi ubwo aribwo bwose naho woshaka amakuru ari avance muri comptabilité, amakuru ari avance muri marketing n'ibiki byose ugiye kuri YouTube urasanga abahinga ba providing information for free kugira ngo bikongere gutahura ugire strategy. Nawe uri umuchef d'entreprise wogenda ukiga online, ukiga ibintu bikongerereza ubundi bwenge n'ubundi bumenyi. Ivyo byose ni ibintu Imana yashize hari disponibilité yacu bihari, ariko dukoresha mvuga ngo wabonye ngo ntuzeye ngo shango ngo maquillage yadushire ko ugasanga n'ibindi n'ibintu nk'ivyo n'ibintu by'ubusutwa nita ubusutwa bw'ikinyafrika. Nukuri Afrika Imana ikiza ubusutwa. Turafise urusaku, turakunda kumenya ibyo abandi barimwo, ibyo bariye, aho bafunguriye, aho bagize gute. Wabona umuntu yagiye ahantu ku hotel agakubita amafoto ari muri jardin ya hotel, nawe ejo ugacuijamo nawe ugacutwereka ko wahagiye. Come on. Iyo internet nayo majiga bamwe abafisa yo kukiyiko n'abafisa yari annuelle n'abafisa ya ntuzenya, nukuri murashobora kuronka ibintu byinshi mwiga bikomeye. Petit frère yagiye kwiga ejo bundi arashira ko diploma abantu batangara aho yigiye. Yize ibintu bya coaching avyiga mu Bubirigi, ishuri ryiza uravyumva rikomeye, bamuha certificate ko yicaye muhira ari mu cumba ciwe ari kariga. Araheza kama niyo university canke sinzi kari primaire, ariko muri iyo domaine ubunya ni expert uravyumva, babuca bamuha n'indi kuru yuko bashobora kumutuma ko kumureba bakamukoresha ahandi hantu. Ivyo byose umuntu ari muhira ari mu cumba, ariko parallèlement muri uwo mwanya yo barakoresheje kwiga ivyo bintu, hariho n'undi muntu yoba yarakonsomye ibindi bintu atakintu biza kumufasha. Nta excuse uzoronka, kuko niwaza n'imbere y'Imana ukavuga ngo twego twakuze ngo dukenye ngo umuryango ngo ntibashoboye kunkorera ibintu, Imana izovuga ngo hora, naraguhaye connection, naraguhaye amayinite yo kukiyiko, naraguhaye amayinite y'igihumbi yo ku munsi, ntaco wigeze uyakoresha. Raba ku ruhande hariho uyundi yiza araheza yiga ibi n'ibi, wa mukozi méchant et paresseux. Internet ni bibliothèque igenda, bibliothèque gratuit iraho, nta kintu na kimwe utogira ko accès. Naravuze hagati mu ndwi iheze, birambabaza kubona ko internet twege muri Afrika tuyikoresha nyene nk'abanyafrika. N'ubu nyene ikintu cyose ni ibintu bike vraiment no ushaka kumenya sinda bisangeyo bikeya byo mu buzima bwa minsi yose. Naho no ushaka kurepara televiziyo yanje yahiye, no ugenda kuri YouTube ndisiri konza gusanga bambwira ngo iyi bayigira gute, nkugurura nkafatwa nkaturira inzu, ariko baba bampaye information bivana n'ingene nanje aho ngeza gutahura ivyo bariko barambara. Sivyo abantu b'Imana ko zirahari, bwira mu cyaro birahari. Amashuri yose utashatse kwiga arahari, Yesu ashimwe cyane. Ivyo ukunda batakoriyansemo kuko basanzwe uri faible muri ibi birahari. Haleluya. Yesu ashimwe. Uyu mukozi Yesu yaraje aramubwira ngo nasanze wowe databuja, wowe uri mubi, urondera ivyo utabivye, urondera kwimbura aho utateye, ca ndabika. Yesu aravuga ati wa mukozi w'imbura kimazi we. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Kuko twese tutazobura kugaragarizwa imbere y'intebe y'amateka ya Kristo, kugira ngo umuntu wese ahabwe ibihwanye n'ico yakoze akiri mu mubiri, ari ciza ari kibi. Subiramo. Kuko twese tutazobura kugaragarizwa imbere y'intebe y'amateka ya Kristo, kugira ngo umuntu wese ahabwe ibihwanye n'ico yakoze akiri mu mubiri, ari ciza ari kibi. Haleluya. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 15. Igikorwa c'umuntu nicasha azobura ingero, yamara ubwiwe azokira, ariko nk'uwokowe mu muriro. 12 kugera kuri 15. Verset 12 kugera kuri verset 15. Ariko iryo tanguriro
umuntu niyaryubakisha kw'izahabu canke ifeza canke amabuye y'igiciro kinini canke ibiti canke ubwatsi canke ibishakashaka, igikorwa c'umuntu wese kizoseruka, wa musi uzogiserura. igikorwa c'umuntu wese kizogira gute? Kizoseruka. Wa musi uzogira gute? Uzogiserura. Igikorwa cyose twakoze, ibikorwa byacu byose kuri ujya munsi databuja azogaruka, ibikorwa byacu byose bizoshigwa ahabona. Haleluya. Kandi bizogira gute? Bizosuzumwa, azokwihweza, azokwanariza, azombaza jewe ingabire naguhaye wayikoresheje iki? Haleluya. Nzomubwira ico nayikoresheje. Uravyumva? Peut-être sinzi ko nzosanga kangahe nayigwijije, ariko ndi conscient yuko nzotanga rapport. Ndi jenyene mu cumba canje, ndi jenyene mu nzu, ndi jenyene mwibarabara, ndi jenyene mpagaze ngaha kuri podium mwese mwicaye, ndi conscient yuko nzoha rapport Imana ingene nakoze muri kino gikorwa. Nico gituma ntahura yuko sinahamagawe kugira ngo nkorere Imana mu buryo wewe bukuryohera, kuko wewe nta rapport nzoguha, wewe ntaco uzombaza kuko ataco wampaye. Amategeko y'igihugu arafise ivyambaza, kandi Imana ikambwira nayo yone kuyumvira. Haleluya. Ndafise rapport, ndi accountable ku gihugu, siko? Ariko kandi bwa mbere na mbere ndi accountable ku Mana kuko ariyo yampamagaye. Kuko musi umwizozana igikorwa canje, wowe ushobora kuba ukunda wemera, Imana igishire ku munzani igipime, wotanga rusanze we naho nkunda, Imana itazoshima ivyo jewe nakoze. Wosanga Imana izombwira ngo méchant et paresseux, birashoboka, sindi exonéré. Kandi Imana ntivuga ngo wewe nguruwa grave ngo sinzokujija, no, izonjija. Izocira, izosuzuma igikorwa cose, igishira habona, igisuzume. Hezi yo verse fiston. Igikorwa c'umuntu wese kizoseruka, c'umuntu wese kizoseruka, wa musi uzogiserura, wa musi uzogiserura, uzohishuranwa n'umuriro. Kandi igikorwa c'umuntu wese, uwo muriro uzokigeza ico kirimwo. Uwo muriro uzokigira gute? Uzokigeza ico kirimwo. Uzogeza ibikorwa byacu kugira ngo urabe galama. Galama mu Giswahili ni galama, le poids. Uravyumva? Umuriro uzopima, kujya muganga pima akabebe kavutse akagashira hariya, akaraba ko gakwije ibiro, akaraba ko gakwije uburebure, akaraba ko ibintu byose bifonctiona normalement. Ibikorwa byacu byose twakoreye Imana, ingabire Imana yose yaguhaye, izoshira ico wayikoresheje ku munzani kugira ngo irabe ko bicorresponda na expectation canke attente canke ico yari kwiteze ko, basé sur ton potentiel. Imana ntizoshima ivyo twakoze ifatiye ku kungene vyaryoheye abantu, ariko izobipima ifatiye kuco twari dutekeye twoshoboye kuvamwo, kugira ngo irabe ngo mbega Mariko yaramultiplié, yaragwijije ico namushizemo. Hama nimba yakigwijije kuri mesure ingana gute? Hezi yo verse. Igikorwa c'umuntu ico yubase kuri iryo tanguriro, nicarama azohabwa ingero. Igikorwa c'umuntu nicasha azobura ingero, yamara ubwiwe azokira ariko nk'uwokowe mu muriro. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ibikorwa byacu bizoshirwa ku munzani, ibikorwa byacu bizoba testé par le feu. Ngo ibikorwa vya bamwe nivyahura n'umuriro bizosha, kuko bitazoshobora kuresista ku muriro. Ariko ngo hari ibikorwa vy'abandi nivyashirwa vyo mu muriro, hagusha ngo bizimangane nk'ivyatsi, ahubwo bizogira gute? Bizosayangana nk'uko inzahabu ikosogwa igasayangana kubw'umuriro. Imana ifise standard za jugement yayo izoshira ku bikorwa twakoze. Nico gitumaga abantu b'Imana sinkompre na negligence mw'ishengero ihari, abantu bakijwe bo muri no myaka, sinkompre na negligence dufise. Ariko ikidutera kuba negligent canke tukaba abantu basinda bibazwa, nuko tutari conscient yuko ibikorwa vyacu bizosuzumwa n'Imana.
iyi verse ntivuga ko Imana izojija ingeso zanyu canke Imana izojija la qualité de votre travail. C'est ce que muvyumva neza. Aha ni nka sebuja yahaye abakozi aje kubasaba rapport y'igikorwa, y'ingabire, y'umwanya, y'ubutunzi, y'ubwenge, y'ubukerebutsi, y'ivyiza yashize mu buzima bwabo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Wasomye umurongo wa nyuma avuga gute ngaho? igikorwa c'umuntu nicasha azobura ingero, Azoha ingero, yamara ubwiwe azokira, ariko nk'uwokowe mu muriro. azohabwa ingero. Azogera gute? Azobura ingero, Azobura ingero. Ni ukuvuga ngo Imana niyapima ibikorwa byacu igasanga ntibikwije, ntaco azoguhemba, ntaco azoguhemba, ariko uzokwinjira mu ijuru nk'ucitse ku muriro, nk'uhatswe no kutinjira. Mwabyumvise? Haleluya. Ndafise imirongo nshaka kugusomera kugira ngo utahure ico ndiko ndavuga ko hano hantu. Yesu ashimwe cyane. Amen. Uyu mugabo Yesu ntiyamubwiye ngo wakoze, ngo wenda gukunda vraiment, ngo uri umunyabwenge, ngo wagize neza kutagira ico bikoresheje, ngo wagize neza kutonona, mbega uza guhomba kweri nari kukwica. Yesu suko yamubwiye ngo wa mukozi w'imburakimaziwe, nibaguterere, haleluya, mu muriro. Uravyumva? Nibaguterere hariya anya aho ahantu hari guhekenya imisaya, ahantu harimwo kubabara, ahantu hariho ukumererwa nabi. Yesu ashimwe cyane. Amina. Yesu ashimwe cyane. Yesu nta kintu na kimwe yashimiye uyu muntu w'umunebwe, nta kintu na kimwe yamushimiye muri iyi nyifato yiwe yari afise. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Urabizi uyu mugabo batubwiye ngo numunebwe, ntimwibaze ngo ari umuntu aguma aryamye. Iyo Bibiliya ikoresha muri context iri jambo umunebwe, ntishaka kutubwira umuntu ataco yakora. No, uyu muntu birashoboka ko yari busy cyane, birashoboka ko yanakora cyane mu buzima bwiwe, ariko iyo uri kuraba busy ugakora, ariko ugasanga ingufu zawe ziriko zirukanka inyuma y'amapriorite yawe, umuyondi wawe, ambiance yawe, plaisir yawe, satisfaction yawe, inyungu zawe, udupriorite twawe, ushobora kuba uri busy 24/24 wirukanka ukora ibintu byinshi abantu babona. Uravyumva? Muri ino myaka, muri ino si turimo, kuba busy bimeze nka marke ni grief. Bakubwiye ngo he is a busy person, bakubwiye ngo n'umuntu ari busy. Uca wumva ko ari umuntu nyene, umuntu ari busy nyene n'umuntu. Murabimaze kubyumva namwe? Antwa nta nimwe avuga ngo umuntu ngo ari busy ntaba ari defo. Iyo uvuye ko umuntu ari busy uca wumva yuko ari umuntu akomeye, afise ama responsabilité akomeye, afise abamurondera benshi, afise ibimurondera byinshi, afise ibigize gute. Aho ngenda kugira yuko uyu muntu arashobora kuba yarabaye busy mu buzima bwiwe akirukanka, ariko muri uko kuba yirukanka agira gute, icari ko kiramwirukansa sico cari gikwiriye kumwirukansa. Uyu munsi ndagomba kugukosora, ndakubwire ngo urashobora kuba busy ukabura umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana, ukabura umwanya wo kuza mu masengesho, ukabura umwanya wo gusoma Bibiliya, ukabura umwanya wo gusengera umuryango wawe, ukabura umwanya wo kwisengera, ukabura umwanya wo kwiyubaka mu migenderanire n'Imana. Ukaza ukambwira ngo pastor, ngo je ngo ndi busy cyane, ndi umuntu ari busy cyane. Ariko ngenda kubwira ngo kuba uri busy cyane si garanti yuko ikikuranda busy ari ikintu kiri necessaire. Paulo yaravuze ngo vyose turavyemerewe, ariko siko vyose bidufitiye akamaro. Umukristo afise ubwenge bwo mu bwami bw'Imana arafiltra, arashiraho akayungiro, akamenya ibyaha umwanya wiwe n'ibyo adaha umwanya wiwe. Kuko ufise ivyimviro by'ubwami bw'Imana, wiga kuraba ama priorite bijanye n'ivyo Imana yagushizemo n'ivyo yaguhamagariye, bitumbereye kwagura ubwami bw'Imana ku buzima bwawe, gukorera abandi, gufasha abandi. Uravyumva? Guha ubuzima bwawe abandi. Ugasanga uyu munsi urashobora guhamagara umukristo ngo udufashe muri iki, twarumvise kukizi. Kazamumvise aravuze ngo nta mwanya mfise, yaca inyuma akabwira abandi ngo ngo bango je ngo bantumye ko muri eglise ngo ndabafashe iki nako nababajije, none mu mpangahe bampangahe. Kuko mu buzima bwawe nta kintu na kimwe ushobora gukora kidaserve inyungu zawe.
ariko turashobora gukenera kudufasha atanyungu wowe ugiye kuronka ziri personnel, ariko kuko uri umuntu afise ivyiyumviro by'ubwami bw'Imana tukaguhamagara ngo udufashe kugira ngo ufashe bene so gutera imbere no gukomera no gukura, kugira ngo ingabire yawe ikontribue mu buzima bw'abandi, yimultiplie mu bandi, igwire mu bandi, ubumenyi n'ubushobozi bwawe bugwire mu bandi, atari kubera utumbereye kugira gain financier, ariko ari kubera utumbereye kubona ubwami bw'Imana n'ivyiza vyaguka mu buzima bw'abandi, kuko ibintu byose tutabikora kugira ngo turonke amafaranga. Imana yaduhamagariye no gukorera abagenzi bacu no gukunda abagenzi bacu, tuzana à leur service ico Imana yaduhaye kiri special nka talent, aho tuzova ngo Mana raba narayigwijije iyi connaissance wampaye nayitransfer mu bantu bane, kandi raba nabona ico bavuyemwo. Mana narabikoze kandi nta nyungu narondera, ariko nabikoze kuko numva ko nshaka kubagirira neza, kuko ndi privilegié kubona warampaye ingabire cyangwa ukampa ubumenyi, nta gituma no vyigungirako, ariko nashatse kubishira à la disposition y'abandi. Urazi ingabire dufise ngaho, urazi amatalent dufise ngaho, urazi ubwenge dufise ngaho, ariko wowe umaze kwibaza ivy'Imana yaguhaye biriko biraserva abandi gute? Nimba biriko biraserva entreprise ukorera, mbega biriko biraserva ubwami bw'Imana gute? Kuko ndakubwiye ngo ikintu cyose ufise kirafise place mu bwami bw'Imana, nico gishobora guteza imbere, nico gishobora kwaporta mu buzima bw'abandi bantu. Ariko kuko twarerewe mu buzima bw'iki gihe bwo kwikunda no kwiraba, ikidafise ico kikwinjiriza, ico kidafise igifatika kikwinjiriza, ntushaka kugishira ku mwanya wawe kuko wumva bidakenewe, kuko udafise mind ya kingdom. Gukorera Imana muri eglise sukuza ngaho ukaboroga nkuko je ndiko ndasemerera, no. Gukorera Imana muri eglise umwe wese ngaho arafise ikintu kidasanzwe Imana yamuhaye, wo kwaporta ngaha kigateza imbere abandi, kikadevelopa abandi, haleluya, kigatuma ubwami bw'Imana bwahaguka, kandi abantu bakamenya ngo hari urukundo mu nzu y'Imana, hari ingabire mu nzu y'Imana. Eglise yaragize impact mu karere, mu gisagara, hako abantu bama bariko baridogera ama eglise na leta yidogera ama eglise, umenga ama eglise ni kintu cama kibagora, atakindi bumvise ama eglise abara ama probleme gusa. Bwana sifiwe sana. Muriko muranyivuga abantu b'Imana. Imana ishimwe cyane. Verse nshaka gusoma. Verse kurikira kuri ekran. Fiston wayibonye? Okay, reka ndayirondere hariya. Ephésiens chapitre 2 versets 8 et 9. Ubuntu nibwo bwabakijije, ubuntu nibwo bwabakijije gukwizera, kubwo kwizera. Navyo nyene ntivyavuye kuri mwebwe, navyo ntivyavuye kuri mwebwe, ingabire y'Imana, ni ingabire y'Imana. Ivyavuye ku bikorwa, ntivyavuye ku bikorwa, kugira ngo hoye kugira uwirarira. Warubizi uyu muntu sebuja yahanye akavuga ngo ni mu mute aho abantu bahekenye imisaya, ahantu h'umwijima aba ariho mu muta. Ndagomba mutahure yuko uyu muntu yari uw'Imana. Ndagomba mutahure yuko sebujije igihano yamuhaye si ico kumwirukana ngo ntaragwe ubwami bw'Imana, si iyi passage twigisha. Iri jambo mu mwijima ahantu bahekenye imisaya, uyu muntu yashizwe mu gihe aho azokwama yicuza, aho Greta avuga ngo iyo nza kumenya nari gukora iki niki. Igihano sebuja yamuhanye ni igihano cyo kwicuza, ni igihano ca regret, ni igihano cyo kubona icyo atakoze yari akwiye gukora, akicwa n'agahinda cyo kumva yuko opportunité mu mwanya Imana yamuhaye yarayitakaje yo kugira icyo ashoboye gukora, kandi yari ashobora kudevelopa le 1,400,000 sebuja yari yamuhaye. Ariko yamuhanye ari uwiwe, ntiyatakaje position yiwe
nk'uwapartena kuri sebuja ariko yatakaje ico no kwita recompense. Bantu b'Imana, ndagomba kubabwira uno munsi iki kintu mucumve neza. Hariho abantu benshi muri mwebwe Imana yahaye ivyiyumviro. Ndabaha akarorero. Urafise ivyiyumviro vyinshi vraiment. Niyo wicaye ngaha muri eglise ufise ivyiyumviro vyinshi. Ufise ubutunzi ku buryo twokwicara tukavuga wodutungisha kuko Imana yakugize umutunzi. Ariko nayahe ma excuse kenshi dukunda kumva. Je vraiment nariyimvire kuza kuraba pasteur nibaza ngo none ngo yoca yibaza ngo je ngo nigize iki aho nza kumuha ivyimviro ngo je ngo nariyimvire ndavuga ngo shango je vraiment ngo kameme ngo nari amayide ngo mbona yo bafasha ngo ariko ngo nari ngo je ngo nariyimviriye. Hello, abandi benshi ngaha muri mwebwe urafise intahe ya hatari, intahe nyene ya terrible, Imana ibintu yagukoreye, ibintu Imana yishuye, ukavuga ngo nje gushinga haje intahe rero imbere bace baza ngo nubwibone ngo mbega ngo ujya wewe ngo ni wafise ibyo avuga gusa ngo intahe ngo y'amafaranga muri ubukene bwa Bujumbura. Oya, ngenda kubwira ngo nta excuse ni mufise yo kutwima ici Imana yashize muri wewe, si cawe ni cacu. Igituma ucibaza ko ufise droit ya yes na no, igituma ucibaza ko ufise droit yo kubiduha no kubitwima, nuko udafise mentalite y'ubwami bw'Imana. Uracara umuntu yimvira wewe, kuko kenshi ubwibone bwacu buratubuza gukora icyo Imana kirashaka ko dukora, tukaderibera tugahagarika ibintu. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Hewe ndaguhaye uburenganzira, niba ufise ikintu cyatari ugomba kudupartaja, ndaguhaye uburenganzira, ndaguhaye rendez-vous, ndaguhaye nimero yanjye 76 821 995 821 995. Nukuri niwemere ngo duhombe canke dukene canke tuvuye uko bukwiye, kandi Imana yaraguhaye amavitamine ikaguprasa ngaho ufise ibintu byoshobora kudufasha kubera udupolitike twawe two guca bugufi tw'ikirundi gipfuye nabi, biragahera mu izina rya Yesu Kristo. No, unatinya gusaba rendez-vous ko nibaje ngo umuntu ari busy canke uragoye kuronka, ndiye ko je ngoye kuronka, ndiye ko je ndi busy, je sindi busy. Kaje singoye kuronka, nimba wabaye mu ishengero pastor agoye kuronka canke ari gihangange, je sindi gihangange, ndi umukozi wawe wanse kundondera umunyimyikiraka, ariko kandi kameme sinegeza guha rendez-vous bunye kurashaka gusanga ari abandi kuri list, ariko ndondera kandi unyereke kundondera, kandi wananyandikira nimuka unasena kwishure sura wandike kabiri we insiste kandi mbone kundondera. Yesu ashime cyane. Kunakurondeye ngo urimo nanditse ngo message ngo mura nkunyishe ngo ndabireka no kutanyishe, ntivyari biri urgent ngo yangu nanse kukugora, oya ngora ca bugufu nyereke kunkeneye. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Mwese ngaho mwicaye muri abakozi b'Imana, muri abakozi b'Imana. Hari ikinyoma caje mu ishengero kivuga ngo bamwe n'abakozi b'Imana ngo abandi ngo ni intama, n'intama zirakora, barazirya inyama. Ivyo ari vyo byose byanse turakurya. Bwiriyo ntama mwicaye ntivire muhaguruka batarakurya. Urabona abantu batunga inka ntibakunda kuzijya, sinzi ko murazibona kubera kibaziharura mwidiri y'amata kurusha kuzijya inyama. Yesu ashimwe cyane. Ariko umuntu atorora inka ayibonye ayibona mu brochette, siko rero genda kubwira ikintu kimwe, either uri brochette canke uri tanga amata. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Paulo rero aravuze mu Banyefeso, aranditse aravuze ngo mwakijijwe kubw'ubuntu bw'Imana, ntimwakijijwe kubw'ibikorwa byanyu. Ibi ndiko ndavuga uyu munsi si ibibaha agakiza, mwe abakijijwe mwarakijijwe, kandi bibiliya ngo mwakijijwe kubw'ubuntu bw'Imana si kubw'ibikorwa, kugira ngo ntihagire umuntu umwe yirarira ngo jewe ngo ndi expert, ariko twese tuze tuvuge ngo twakijijwe kubw'ubuntu bw'Imana. Twari abanyabyaha, ubuntu bw'Imana nibwo bwaduhaye gukizwa sans l'intervention de nos œuvres. Twakijijwe kubw'ubuntu bw'Imana. Ariko usomye Abanyefeso 2:10 ho haratwereka yuko naho twakijijwe kubw'ubuntu bw'Imana, ariko twakijijwe kugira ngo dukore. Ubuntu nibwo bwadukijije, fine, ariko tumaze gukizwa twakijijwe kugira ngo dukore. 2:10
kuko turi biremwa vyayo kuko turi ibiremwa vyayo twaremewe muri Kristo Yesu twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa vyiza kugira ngo dukore ibikorwa vyiza ivy'Imana yateguye kera ivy'Imana yaduteguriye kuva kera ngo tubigenderemwo ngo tuyigire gute tubigenderemwo. Imana kuva kera isi itararemwa yararemye ibikorwa vyiza jewe nzokora. Iyo numviriza muhemu yera ankondwiza akadirecting ubuzima bwanje muri vya bikorwa vyiza Imana yaremye kugira ngo jewe nzobigenderemwo. Si jewe niha ama initiative y'ivyo nokora, siniyadukiza mu mutima wanje mu inyuma harimo dependance kuri Saint Esprit kugira ngo andongore, kuko ivyo nkora yarabicafye kuva kera. Nibishasha mu maso yanje namwe, ariko mu maso no mu cimviro c'Imana sibishasha kuva isi itararemwa yarabiteguye ngo jewe nzobikore. Ariko kandi kuko yari izi ko ntashobora kuyikorera ntakijijwe, yabanje kumpa agakiza ku buntu ako jewe ntashobora kwiha. Rero kuko twakijijwe kubw'ubuntu dufise responsabilité na devoir yo kureponda ku muhamagaro burya yadukijije, tukaza tukavuga ngo mbega Mana wampaye iki, tukaza tukadevelopa tukazana. Nico gituma tubabwira ngo ni muwe mu maseruri mugire gute. Why? Kuko iri mu maseruri iri mu bandi ntuzobura ikintu contribute mu buzima bwabo. Warubizi ko ari abantu mu ishengero bahinduka kubera juste gukotwaye umuntu ari normal. Waruzi yuko abantu bakwegerera abantu ubona kenshi wumviriza kenshi bashobora kugira ko influence nziza cyane ku buzima bwawe, batarinze gushira divine tableau noir ngo baguha amareso n'amaprincipe, ariko bakakwandukiza ibintu byiza bafise kuko bakwegere. So igihe cyose ushaka we kuvuga ngo je ngo vye maserero ngo navyo nkunda, ngo je ga pastor ngo vuga ngo mbabare ngo je ngo narakomekeye mu mashengero, ngo je ngo ndi mwishengero ngo ushaka kwegerwa kure, ngo ndatinya kwegera abakozi b'Imana. Ubu hari abantu benshi ngaha bicaye ngaha kandi cyane abantu bakunda kwicara inyuma y'abantu byo bafise ayo ma politique, ngo je ngo sishaka ko bamenya, ngo sishaka ko bamenya, ngo je ngo ushaka kuza kwisenga ngo nironderera Imana, ngo je ngo nta bantu ushaka, ngo narakomeretse. Acha blague yo excuse, Imana izovuga ngo mu muterere hari mukozi w'imburakimazi yabaye umugumu. Umviriza Yesu yarabwiye ujya muntu ngo wari gupfa umufata amafaranga yanje 1 million 4 ukayashira muri banki, umwe banki yari gushira kutu intérêt duto twa 6% canke 15% canke ukanegosia banki kayanyungukira. Jesi naguhaye kugira ngo ubike, jewe nta numwe nahaye ngo abike ingabire. Ni muri abanyezamu b'ingabire z'Imana, ni muri abacunzi ingabire z'Imana. Ingabire z'Imana ziri ku buzima bwacu kugira ngo zigwire kandi zikorera abandi bantu, zimultiplie. Imana ikonseva yuko ico yaduhaye cyose kigomba kugwira, kiri sujet à être développé. Ariko mugende murabe mwese ama excuse mufise y'ivyo mutakora kandi muzi ko mushobora. Bla bla. Bwira mu chanti bla bla. Ni bla and bla n'indi bla ya gatatu. Yesu ashimwe cyane. Imana ibaha ivyimviro by'ubwami bw'Imana mu vyimviro vyanyu. Mumenye ko mwebwe muri abagestionnaire bo mu bwami bw'Imana nta droit mufise yo gukoresha uko mwe mu bishaka ico Imana yabahaye. Ico Imana cyose yaduhaye tugikoresha uko yoyo ishaka ko tugikoresha. Hallelujah. Haleluya. Bantu b'Imana, Imana idukize mu Burundi, Imana idukize muri Afrika. Ubu butumwa bwubaka kameremere zacu buguma butwumvisha kumenga ubutumwa bwiza bwaje kuduserva. Uravyumva bamwe n'abamilionnaire, abandi n'abaki, uravyumva abandi n'intuzenya, abandi niba, abandi ntibagira gutya, abandi baca mu mpome, abandi nte, ugasanga turi mu butumwa mu isi yose. Mumva ari shetani turiko turavuga ngaha. Ugasanga n'ubutumwa bw'ibitero n'abadayimoni n'abo twugaza n'abagize gute n'abatugwanya n'abashaka kuturoga. Ubu ni mugipfaho muriye ko mutinya ko babaroga. Ugasanga turi mu butumwa bwa insécurité na sécurité n'utwacu na jewe utwanje no kuvyimana kugira gute. Bantu b'Imana, Bibiliya ivuga ngo il n'y a pas de soldat qui s'empare des affaires de la vie. Nta musoda yohererwa ivy'ubuzima ngo ngo agiye mu yondi na ambiance, ariko umusoda zikintu kimwe kureponda kuri ordre. Uyu mwaka nzobivuga mpaka mu vyumve. Mungu ni shefu. Yesu ashimwe cyane. Wewe nuri shefu, Mungu ni shefu wa maisha yetu. Nao nkimugarariza ndumva ko nkitegerezwa kuvunagurika nkaja munsi ya Seigneur yiwe. Nico gituma yitwa le Seigneur. Kuki utabigwijije? Kuko utapfudushira no muri banki ngo ibidevelope. Wowe nimba utazi kugwiza,
banki irafise kapasite n'ubwenge bwo kugwiza ibyo wari ufise. Wowe nimba utazi ico urico, nuze tukwigishe, nuze dusenge, nuze tuganire, tugufashe gutahura ico ufise. Nimba utazi n'ingene ukigwiza, rondera guidance, rondera abagufasha, reka kubigira ibisanzwe, gwana iyo ntambara. Hari umuntu muhura mugahurira muri bus canke mugahurira muri aeroport canke muri transit ngo pastor ngo je ngo nafise ikibazo ngo namye nibaza kuva kera. Waheze 6 ans ndacibaza. Ikibazo kirakomeye. Kuje ngo sindatahura ingabire yanje. Kaca nambaza none kumaze 6 ans utabizi. Ubimbajije kuko duhuye twabuze turindiriye gusa ko indege duhamagara ngo twinjire canke urafise susi yo kubimenya ku buryo wofata gute 6 ans utaraja kubaza. Kuje ngo umuntu wa mbere ngo ndakibajije kweri ngo iki kintu ngo 6 ans. Ewe bwira umuntu nturindire 6 ans. Ni urgence. Haleluya. Nimba utazi ngene ugwiza ingabire yawe yishire muri banke abandi bayigwiza. Ariko ntukabe negligent ku bintu vy'imwemu kuko nta numwe muri mwebwe yogira probleme ya 6 ans y'igiceri ntiyirukanke ngo ayitorere amasoriso. Kiretse ayo udashobora gushikira. Ariko byose mwarakoze amakrobasi mwaravunaguritse n'ibirato byaraheze muja kurondera soriso. Ariko nta 6 ans yo gusanga wicaranye ikibazo ca kashe utaragerageza kugitorera inyishu jamais. Kubera kino n'ibintu vy'impuhemu byo bimarana 6 ans ugacura ngo mbe uraziga pastor ngo je kumaze ngo 10 ans nk'ije wango sindatahura ibintu bya Saint Esprit. 10 ans paresseux méchant. Yo erezo makatari je ntukanye ni Yesu kandi amushimira ko naradusigaye mu iyo verse vraiment yarakoze cyane gukora uko ubungira ngire liberté yo kubivuga atamuntu aza kuvuga ngo pastor ngo yagayanye. Yesu yavuze ngo méchant paresseux muntu mubi kinebwe. En plus vraiment, imburakimazi, inutile dans le royaume. Nta musitwaye numwe muri royaume, umviriza no mu gihugu nta musitwaye numwe w'igihugu adafise icamazi. Nahata wowe utegeze gute uravyumva upfumutanga taxe itongo na taxe yiki uravyumva ukarihana 15% kwifana ya citronyoye ukarihana na TVA ku mayinyi tukonsoma nta muntu umwe adafise icamazi mu bwami. Impossible. Nja kurangiza rero kuko nibaza ko mwavyumvise. Haleluya. Ndangiza ngira mvuge ngo twahamagawe kugira ngo dukorere Imana. Tumaze gukizwa kubw'ubuntu bw'Imana butangaje tukibona uno munsi tukaririmba tukavuga ati Imana uri gitangaza. Izaburi nasomye kare muyiravye neza hari ikintu ivuga nshaka kurangirizako. Izaburi ya 50 ku murongo wa 15 hera ku murongo wa 14 n'umurongo wa 15 uzushikanira Imana ikimazi cyo gukenguruka. Uzushikanira Imana ikimazi cyo gukenguruka. Kubera iki dukengurukira Imana abantu b'Imana? Dukengurukira Imana tukayishikanira apana amafaranga gusa. Bwa mbere na mbere yuko tuyiha amafaranga tukayiha n'ubuzima bwacu. Uravyumva dukenguruka cyane kuko ivy'Imana yadukoreye birahambaye. Bantu b'Imana dufise ideni Imana itaturihisha ariko muri conscience yanje ndazi yuko Yesu niwe yatugize kandi Yesu niwe yaduhaye uburenganzira bwo kuba mu bihe bidashira aho tuzobana n'Imana tukaruhuka ikaduhanagura amoso zano batazogira ikiriyo ahantu hatazoba mwijoro ahantu tuzoryoherwa 24/24 nta n'amasaha hari ahantu tuzoba illuminé par le sourire de Jésus ni muri kijuru yose aho hantu kubona jewe nzohaje. Bantu b'Imana binshira nta munsi numwe jewe noza muri louange cyangwa ngo ntazire numva umenga ngo nabuze ibyo mbwira Imana cyangwa ngo navangiwe no du problème twanje jamais. Jamais. Na Satani arabizi haryamye naho ari karanywera itabi arabizi yuko nibishoboka yuko mburishime mu mutima wanje nibutse gusa yuko jewe nakijijwe. Ivyo vyonyene birakwiye service minimum. Yesu ashimwe cha birakwiye kugira ngo numve yuko nokora. Warubizi ari Imana iguha abakristo ugasanga mu bakristo harimo ibigaba nikigaba yongeye guhura naco mbabaye ndavuga ni Imana ndagomba kugiserva neza kuko na jewe nari kigaba urangira umuntu nanje ubaye ibigaba vyawe kugira ngo nanje ndabifashe nkontribue nanje ico ndico hari aba contribue mu buzima bwanje nanje reka nkontribue ni wazuri ikigaba ntugire problem nuzane n'amafuti yawe yose naho wumva nkara iyo ushitse imbere yanje ncamba du kandi ndagerageza vraiment
aya manyamaca agabanuka, aya nayo kuri podium, ariko dusanzwe kuvuga camba mwiza vraiment, kuko ifo kumaximiza, kuko ndazi yuko abantu b'ibigaba mwarakariwe, kandi kuko musigaye mutinya abantu babakankamira, ntushaka ko nande ndakumenya nk'ikigaba, uravyumva urugo rwawe rukagenda rukamera nk'urusambuka, tukabumvisa rwasambukiye ku mabarabara utigeze uza kuvuga. Et pourtant kumbure kubw'amavuta y'Imana ku buzima bwacu, hako rusambuka twari gushobora gufasha rukagwira, rukagwiza potentiel, rukagwiza uburyohe, mukarengana ico gihe bigahesha icubahiro izina ry'Imana. Ariko ubu tubimenyera ku mabarabara. Psalm isumba vyose rero uyishitse ko amasezerano yawe, uyishitse ko amasezerano yawe, uzunyambaze ku munsi w'amagorwa, uzunyambaze ku munsi w'amagorwa, nzogukiza nawe uzomesha icubahiro, nawe uzomesha icubahiro. Vuga uti nzogukiza, ngira ndangize nimusemerere ijambo, vuga uti nzogukiza nawe uzompa icubahiro, nzogukiza nawe uzompa icubahiro. Muri iri jambo mwumva objectif, mwumva consequence yo gukizwa n'Imana ari iyihe? Kuyihesha. Mbega mwibaza kwidukiza kugira ngo tuyiheshe icubahiro? No, idukiza kubera idukunda. Yesu ashimwe. Ariko nta kuntu yodukiza natwe ngo nituyiheshe icubahiro. Umunsi umwe umuntu yarambwiye ndiko ndigisha muri mariage. Muri mariage ndakunda gushinga intahe zanje, ntashinga dimanche. Nkavuga amafuti, nkavuga n'ingorane twagize mu rugo rwacu, ibibazo twagize mu rugo rwacu tukigira mariage. Umunsi umwe umuntu arambwira ati pastor ariko wewe uri yugurura cane vraiment. Uriyugurura cane ukavuga ibintu, kandi muri mariage haba hari abashitsi batakuzi, wakuba bagufata nabi bumvise ko we muri mariage yawe higeze kuba madega nkayo. Nkaca mvuga ndamwishora ndeka ndavuga ikintu kimwe, nzokwiyambura impuzu zose amaso y'abantu yanyambitse, ariko nzovuga ico numva mu mutima wanje cose nshaka kuvuga, naho kimanura, kuko ndazi yuko mpejeje kwimanura Imana nizonsubiza hejuru. Kuko hari abantu bibaza yuko dukwiye guhagarara ngaha turi top, turi aba sans faute, tudashobora gupartager faiblesse zacu. Ariko iyo nta partage faiblesse zanje bituma je mubona ko nashitse kandi ndi mu marayika, kandi ntari mu marayika. Ariko iyo muhemu yaransunitse kuyipartage, ndayipartage nimba biza kugufasha kumenya yuko nanje byangoye nkuko biriko birakugora, kugira ngo ndakubwiye ngo ubuntu Imana ya disponibilije ngo inkize bijya bintu kiza urugo rwanje, nawe ubwo buntu Imana yarabu disponibilije kugira ngo ishobore gukiza urugo rwawe, kuko Imana idatoranya ku butoni, ariko en toute nation Dieu honore celui qui le craint. Twebwe ntiturabahinga ariko wewe n'umuhinga, twebwe ntiduhambaye ariko wewe warahambaye. Dukwiye kuvuga ingene vyagenze tudatinya ico abantu baza kutwibaza ko, kuko turikwa baburebure bapotopoto, lakini yeye akatutengeneza, akatupa heshima, akatupa neno. Ni yeye, na heshima inapaswa kurudia kwake. Haleluya, na shukuru inapaswa kurudia kwake, na watu wanapaswa kujua na kutambua kama sisi tuko watu wa kawaida. Isingekuwa ile wepo wako ndani yetu, tungekuwa watu wa burebure wa kuyalala, hamunge tupatia hata yambo. Lakini juu ya kazi yake hivi tuko na jina. Haleluya, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Ntugatinye gushira Imana hejuru ku kintu cyacu cyose izogutabara, swadiza ngo bizotuma abantu babona ko waciye mu gihe c'inzara. Murundi wakwere nyene wahanu ngaha mu ntara zimwe nyene uravyimba bakavuga ngo ntawotuma ngo nta kagaye. Reka nakubwira ikintu kimwe, na Yesu baramugaye. Ni washaka kugira exception ku buzima bwawe uzoburi kinyume na ufalme wa Mungu, ariko ni wagenda uko umwami wawe agenda. Nimba bikeneye ko icubaro cawe gitakara kugira ngo icubaro c'Imana gishigwe hejuru, c'est Dieu qui élève un homme, c'est Dieu qui rabaisse un homme, c'est Dieu qui élève une nation, c'est Dieu qui rabaisse une nation. Haleluya, ico uzokwambugwa kubera wamuvuze azokikwambika. Kandi si nivyo gusa, nabazohagarara impande ya data agushingira intahe mu bamarayika benshi, avuge ngo umukozi wanje mwiza yakoze akazi keza, ingo mukozi wanje injira mu karuhuko, ruhuka, wakoze ibikorwa vyiza, nurindira igihe canje cyo kuguhemba. Haleluya, haleluya. Ico gihe
ntuzosubira kwibuka ifyeri rya Bujumbura watakaje, ariko uzovuga ngo Mana warakoze. Haleluya. Kuko je ne regrette plus d'avoir fait ça, ariko ndagushimiye. Vraiment. Haguruka dusenge. Haleluya. Ngomba gukoresha ijambo bakozi b'Imana. Haleluya. Abakozi b'Imana mwatonze ngano muri kino gitondo. Haleluya. Abakozi b'Imana. Haleluya. N'abakozi b'Imana bakiri mikonje. Haleluya. N'abakozi b'Imana bafite impamvu yo kudakora. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndakubwira ikintu kimwe. Umbabarire nkoresha iyi terme. Je m'en fous. Navuze ngo ntaco bintwaye ibikomere wakomereke mu mashengero. Igihe kirageze ko wambura iyo mpuzu y'ama excuse no kwidoga nabarankomerekeje ngakoze Imana barankomerekeje, acana na yiwe bito. Twese quelque part twarakomeretse, ariko ibikomere ntukabigire birebire. Shirako sparadra ubandanye. Nimba amano yawe yaratsitaye, shirako yamano bashirako muri mu bagore yafo. Shirako izi yafo. Ariko utambuke. Yesu ashimwe. Nta mwanya dufise wo kwiramanta kubitagenze neza. Turabasirikare. Aka karimbo k'abasirikare kari he? Yakomeye nako muzi kwe. Turabasirikare mu bwami bw'Imana. Twene dufise umwanya wo guteba kubitagenze neza. No. Turahaguruka tukikunkumura. Nk'umu atlete yaguye ukikunkumura ukabandanya. Ibitagenze neza sawa, biracambabaje ariko ndabandanya. Ibi bintu by'aba victime badakira, bagwaye kironda ndugu munakijua. Nicha gikomere kidakira umuntu aguma afise. Reka nakubwira ikintu kimwe. Bihaheze 5 ans, haheze 10 ans uracatubwira ibyo bagukomerekejemo. Je m'en fous. Kandi ndakubwira ngo na Yesu il s'en fout. Kuko yari gushobora kugukiza guhera ku isomene ya mbere. Ariko nimbuga umumubwira utwo tujambo ntaguforsa gukira. Ariko ugomba gutara ko hariho grâce iri disponible. Ya idea gukiza ukiri umunyabyaha iri plus fort ku bushoyo gukiza nibi byose ugwaye uyo munsi. Yagutatuye amatati yari hagati yawe n'Imana iri disponible, yashobora gukiza ikintu cyose cyakubabaje. Nta mpamvu nimwe tubika ibikoresho byacu ngo ntibikore mu bwami bw'Imana, soit disant yuko hari ibyatubabaje, hari ibyadudesevye. Haleluya. No musi muri kino gitondo ngiye gusenga. Sengesho ryanje ngiye kugira ni sengesho rivuga ngo Mana gwiza ingabire yanje. Uyu munsi ngiye gusengera ishengero, ngiye kubasengera nco gituma nisigaje 10 minutes. Ako biratangaza iyo tugira dusengera abantu bacatanga gutaha. Nabo nabaye indiscipline wo mu nzu y'Imana. Kuko iyo nza kubandanya mvuga gushira midikare ni wari gusohoka. Ariko tugira dusenga ucu usohoka. Vuga uti indiscipline. Erega ni ibinyene baza ko biva kuki. Urutonde bandugu bapendo. No mu nzu y'Imana hari ordre. Turakeneye gushira conclusion kuri message. Kandi iyi message encore une fois ndabisubiriyemo, urafise ama décision utegerezwa gufata par rapport à iyi message. Hariho ama décision. Chaque message implique des décisions. Haleluya. Ndashaka rero dusenga. Nukuri numvise mu mutima wanje gusengera abantu bafise ikintu bako barakora canke bafise ico bagiye gukora. Abantu baticaye ku bijanye na priorite z'Imana, abantu baticaye ku bijanye n'intumbero z'Imana ku buzima bwabo, abantu baticaye ku bijanye no gushitsa ubugombe bw'Imana ku buzima bwabo. Uyu munsi je ngomba kubasengera. Tudugije amaboko ndagomba kubasengera ngo ijya Mana yazigamye bajya abakozi babiri bakamultiplier par 2. Ijya Mana yabahaye umutekano. Mwibuke ko nakijya kigaba yarakizigamye nticigeze kivuga ko cagwaye, yarakizigamye ariko nticagwijije. Ariko ndashimira Imana kuri bajya yahaye grâce kabazigamye kabaha ivyimvira bakagwiza kuko bari bumva ko bafise umwitwarariko wo kugwiza ico yabahaye. Birashoboka ko batashitse baronka icimviro bononye ariko isi somi baravuga ngo tugomba kugwiza ico yaduhaye kandi batanguye gukora bona ko conclusion ari nziza. Natwe umwami wacu ntituzijya arazogaruka kudusaba raporo, ntituzijya araza gutora ishengero.
uravyumva Bibiri ivuga ngo ujya mukozi w'ikigaba yaramubwiye ngo nari nzi kuzogaruka, nari nzi kuzoza kandi kuzonsaba ivyo utakoreye wewe, ariko ngera kubwire ni gute yarazi ko azogaruka ariko hama ntabigwize. Uyu munsi ndarangiza mvuga ngo hari abantu bafise theology, hari abantu bafise ivyimviro, hari abantu bafise ukuri bamenye, ariko uko kuri ntiguparvene ko influence intambuko zabo. Babandi babiri baramenye ngo databuja azogaruka, kumenya ko azogaruka bica bire influence intambuko zabo, baca bara multiply. Ariko uyundi yarazi ko azogaruka ariko inompa multiply. Ndashaka uyu munsi gusenga nsaba ngo Mana uturinde kugira ivyo twatahuye ariko ntitubitambukiremo, kuko comprehension na revelation yose nukumenya kose wahawe atacukorera nipfa gusa mu bwami bw'Imana. Ivyo mwamenye mugomba kubitambukiramo, ivyo mwatahuye mugomba kubigenderamo. Connaissance zanje zigomba ko influence ibirenge vyanje, ibirenge vyanje bigomba gusa na connaissance, ibirenge vyanje bigomba gutambuka nka information mfise z'ubwami bw'Imana. Hagarika kuvuga ngo ndazi ko Yesu azogaruka ariko ukikomporta nk'utazi ko Yesu azogaruka. Nimba ari ikintu kitatujyohera kenshi mu bakizwa nuko Yesu azogaruka, twumva umenga basi napfuma tebe nk'abateguye mariage muri 2021 yovuga ngo aragarutse pe mubate ko narindire gatongere mariage, ariko Yesu azogaruka. Rero tugomba gutambuka nk'abari conscient ko azogaruka. Haleluya. Action zacu, démarche yacu, comportement yacu, ubuzima bwacu bugasa nk'abazi ko azogaruka. Dufise umwanya uri limite, duzi ibiganza dusenga, vuga uti Mana multiply ico wampaye. Haleluya. Mu bwenge bwo kumultiply ico wampaye. Haleluya. Nanje ngiye kugusengera ngo Mana wowe wese ariko arakorera mu ngabire, wowe wese ariko arakoresha, wowe wese ariko ararondera solution, urasenze ngo Mana ya grâce ya multiplication ize ku buzima bwiwe. Hari Imana multiply. Haleluya. Resultat na impact yacu hari Imana multiply. Haleluya. Efficacité yacu hari Imana multiply. Haleluya. Ivyo yaduhaye, ivyo yaguhaye birashobora kugwira, birashobora gukura. Ivyo yaguhaye ntivyastagnye, ivyo yaguhaye ntivyagarukiye hajya birashobora kugwira. Haleluya. Imana iguhe strategie ingene bigwira, Imana iguhe connections ingene bigwira, Imana iguha abantu bagutuma bigwira, Imana iguhe gusoma igitabo kibidevelopa, Imana iguhe guhura n'abantu babidevelopa, Imana iguhe ba Barnaba batahura ico ufise bakidevelopa bagisunika imbere bakigaburira. Imana iguhe. Mami Yesu ndagushimiye muri kino gitondo Mana kubw'ishengero ryawe, ndagushimiye Mana kubw'abantu bawe Mana, abo wajeje Mana, abo wajeje ingabire Mana, witeze yuko tuzogwiza ku munsi uzogaruka ivyo waduhaye Mana. Ndakweretse ishengero ryawe, ndakweretse ubuzima bwanje Mana, turakwishikaniye muri kino gitondo. Hari ivyo waduhaye cize mu buzima bwacu Mana, ntitugomba kubaho mu ma excuse Mana zigituma bitariko biratera imbere canke igituma bitariko biragenda imbere. Ntitugomba kubaho Mana nka wa wundi yabitse akarindira kuzogaruka atacu yabikoresheje. Ariko Mana yo mwijuru, abandi baryoherewe no kudevelopa, abandi baryoherewe no kugira impact, abandi baryoherewe Mana no kubona bazana impinduka mu bantu bakoresheje ingabire bari babahaye, bibaha kugira ubuzima buryoshe, basaza neza, umaze kuzura n'abashimira babayeho neza, wongera ubaha akaruhuko. Uravuga ngo mwabakozi beza mwe, urabashimira Mana. Singomba kuba mu gitigiri c'abatazoshimirwa uburyo bagwijije Mana. Ndasenze Mana kugira ngo Mana ugwize Mana ingabire yanje, ugwize Mana imikorere, ugwize Mana ubwenge bwo gukorera, ugwize Mana muri jewe bukere butsinisha akaje gukorera Mana. Ukure muri jewe akamenyero, ukure muri jewe negligence Mana. Sinzongomba kuzonyita umukozi w'umunebwe paresseux, singomba kuzonyita umukozi mubi, ariko Mana singomba kuzonshira mu kibanza c'umwiza Mana. Singomba kuzokwinjira mu ijuru nk'ucitse ku icumu kubera ibikorwa byanje bizoba byaturiwe. Singomba Mana après avoir servi yuko nzosanga Mana nahimbaye abantu ariko we ntaguhimbaye. Singomba Mana yo mwijuru yuko ico kintu kizonshikira Mana. Ndasenze ngo mu bwenge, ndasenze ngo mu bwenge bwawe, ndasenze ngo mpemu yera wahawe ubuzima bwanje umperekeze, unshoboze kugira ngo ivy'Imana mbaye bigwire kabiri, bigwire gatatu, bigwire gatanu, bigwire 10, bigwire 10 na kangahe, bigwire
biserve benshi, bifashe benshi. Ndasenze Mana yo mu ijuru, bigiye Mana nzoba niko ndavuga ijambo ryawe, niko ndatangaza ijambo ryawe. Mana nzovuge nk'umenyekanisha, Mana les oracles du Seigneur, les mystères du Seigneur. Mana nzobe nk'ushira habona, Mana ukumenya n'ubwenge bwawe n'ihishurirwa ryawe n'ubushobozi buva mu ijambo, car la parole a une grande efficacité qu'une épée. La parole a une très grande efficacité, plus qu'une épée. Ah, la parole a une plus grande efficacité. La parole, elle est tranchante. La parole, elle perce l'âme. Oh, jusqu'au... Alléluia. Oh, mwali. Kamanu kikinjira. Ndasenze Mana ngo mwishengero ryawe. Mana udukorere ico kintu. Ndasenga abantu bari hano hano. Abo wahaye ubwenge, abo wahaye creativité, abo wahaye amascience, abo wahaye Mana ubukerebutsi, abo wahaye ubukerebutsi physique, abo wahaye Mana umwanya wawe, abo wahaye Mana ubwenge mu mashuri, abo wahaye connaissance mu buza, abo wahaye amakonnaissance professionnelle, abo wahaye ingabire zo gukrea urudandazo n'ibindi byose, abo wahaye ingabire zo kwigisha abandi, abo wahaye Mana ikina kijya, abo wahaye Mana ndasenze ngo bigwire. Ndasengeye ishengero kuri uyu munsi muri kino gitondo, Mana multiplie ico washize muri bo, kwiza ico washize muri bo, kwiza ico washize muri bo. Mana bahe ya grâce ituma Mana grâce ya multiplication. Mana we ntiwadisiona wora multiplia. Mana bahe ya grâce, bahe bwa buntu bu multiplia. Mana abo bose bariko baragukorera, haba abaririmbyi, haba abakozi mu ishengero, haba abatwakira, haba abaduserva, haba media, haba abafasha abana, haba Mana yo mu ijuru abakorera ibikorwa Mana by'amaboko nk'aha mu ishengero, haba abakozi bawe bari hano hantu. Mana ndasenze ngo mu inzu yawe, mu ishengero ryawe Mana habeho multiplication, habeho kugwizwa, habeho kugwizwa Mana muri efficacité, mu buryohe, mu izina rya Yesu Kristo. Ndasambuye Mana sorte yose y'ama excuse Satani azana mu vyiyumviro by'abantu, bikababera pretext, bikababera impamvu zo kutagenda imbere. Ndavuze ngo ico kinyoma gitsindwe uno munsi par la connaissance de ta parole. Ndavuze ngo ico kinyoma gitsindwe Mana, dutambuke nk'uko twamenye, dutambuke nk'uko twakumenye, tugende nk'uko twakumenye. Intumbero z'ibirenge byacu zise n'intumbero washize mu mitima yacu. Hallelujah, hallelujah.